ngo ni kubera iki Perezida Paul Kagame yakunda kuja kuraba ubudasiba uno mukecuru uno munyokuru vyavugwa ko ari umurozikazi katwa umupfumukazi karuhariwe, ngo hoba hari imuka canke izindi mbaraga yaja kurondera iwe, ngo hoba hari ikindi kintu c'imizimu canke c'izindi nkomezi zidasanzwe yaja kurondera kuri we. Amakenga. Ikindi kibazo biyumvira ngo ni kuki uyu ari we munyagihugu ku gatwe k'izina ry'umunyagihugu asanzwe Paul Kagame yasura kenshi ku giti ciwe, atari imvo za politike canke ngo habe isano ry'amaraso, ndavuga famiye yiwe ya hafi, uretse ko uyu atanico bafana. Ibi bikaba arivyo vyatumye uno mukecuru yamamara cane kurushaho, kandi bigatuma Kagame ubwiwe yigaragaza ko ari umuntu akoresha ngo amareba, ndavuga amarozi cane, ngo wisunze incuro yaja kumuramutsa gushika naho Kagame agera ku rugero rwo kurungika ubutumwa bw'umubabaro ku giti ciwe n'umuryango wiwe, atari imvo za politike igihe uno mukecuru yitaba Imana. Ido nido inyuma y'aka kavideo muri kumwe na Fleury le Patriote, umwuzukuru wa Ntare Rushatsi Cambarantama. Ndabahaye ikaze. Bangereka hejuru ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubutumwa bw'akababaro bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku muryango wa nyakwigendera Nyiramandwa Rachel. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umuryango we bababajwe no kumenya inkuru y'akababaro y'urupfu rwa nyakwigendera Nyiramandwa Rachel. Nyakwigendera Nyiramandwa Rachel azibukirwa ku mirimo myiza ya kibyeyi ndetse no guhora yifuriza neza igihugu cyamubyaye, nkuko yagiye abigaragaza mu biganiro bye ndetse no mu minsi ye ya nyuma. Mu izina rye bwite n'umuryango we, nyakubahwa Perezida wa Repubulika aramenyesha umuryango wa Nyiramandwa Rachel ko bifatanyije nabo kandi awifurije gukomera muri ibi bihe by'akababaro. Imana imuhe iruhuko ridashira. Mwite Nyiramandwa Rachel, uno mupfumukazi wa Perezida Paul Kagame yashengeye afise imyaka 110. Ibi bikaba vyateye ihungabana ritagira uko ringana Paul Kagame we yamubonamwo vyose, akanamwitura buri gihe agize intege nke canke ihungabana mu buyobozi bwiwe aho yacaja kuraguza. Uno munyokuru abanyarwanda bose bita umupfumukazi wa Paul Kagame, vyoba vyagenze gute amabanga yiwe aje kumugaragara? Vyose hari igihe Paul Kagame yariko ariyamamaza muri za nkinamico ziwe yita amatora mu mwaka w'2010, aho hari mu karere ka Nyamagabe uva i Kigali ugenda ugana i Rusizi, aho akarere kari hafi y'ishamba ryitwa Nyungwe, kandi kaba ari nako karere ka mbere gakenye mu gihugu c'u Rwanda. Icagiye gutuma iperereza ryimbitse ritangura kuri uno mukecuru Nyiramandwa Rachel nuko isinzi ry'abantu ryari isinzi, ariko Paul Kagame aho yarari akabasha gucisha amaso muri abo bantu isinzi, akabona uyu mukecuru aho yarari agatako akanamuhamagara kuri podium aho Paul Kagame yarahagaze ngwaze ahezagire ivyo bikorwa vy'iyamamazo yarimwo na FPR Inkotanyi. Bikanarangira wa mukecuru anamwongororeye ibintu vyinshi mu matwi, kandi bivugwa ko ariko yakunda kumuha message canke ubutumwa bwiwe kuvyo yaba abonesheje amaso y'imyuka yabo. Inyuma yaho bisarishirije bimenyekanye cyane, Paul Kagame yaciye ahitamwo gukina inkinamico yo kumushira inka zikamwa aherekeje n'ijambo
ryarimwo kwisigura ku vyabaye muri iyo myiyamamazo, aho yemeje ko Nyiramandwa Rachel uyo mukecuru ngo yariko amusaba amata igihe amwongororera mu matwi, arivyo vyatumye atamuha amata ahubwo ngo akamuha inka zikamwa, nazo zikaba zarangiye zipfa zose, ariko Paul Kagame agasubirayo amushiriye izindi. Ntivyarangiriye aho, kuko Paul Kagame yatevye akanamwubakira inzu nziza irimwo vyose nk'uko mubibona ku masanamu. Kagame yakomeje kugaragaza ko ivyo abaturage biyumvira ari ukuri, kuko abo babana n'uwo mukecuru batasiba kumubona Paul Kagame aza araza wenyene atangabo zimucungereye canke zimuherekeje, kuko yaba azi ivyo ajemwo gukora. Kandundura ni gihe uwo Nyiramandwa Rachel yitavye Imana, aho Paul Kagame vyamuteye isoni kuhashika agahitamwo kurungika ubutumwa busomeka kuno gukurikira. N'ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubutumwa bw'akababaro bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku muryango wa nyakwigendera Nyiramandwa Rachel. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umuryango we bababajwe no kumenya inkuru y'akababaro y'urupfu rwa nyakwigendera Nyiramandwa Rachel. Nyakwigendera Nyiramandwa Rachel azibukirwa ku mirimo myiza ya kibyeyi ndetse no guhora yifuriza neza igihugu cyamubyaye, nkuko yagiye abigaragaza mu biganiro bye ndetse no mu minsi ye ya nyuma. Mu izina rye bwite n'umuryango we, nyakubahwa Perezida wa Repubulika aramenyesha umuryango wa Nyiramandwa Rachel ko bifatanyije nabo kandi awifurije gukomera muri ibi bihe by'akababaro. Imana imuhe iruhuko ridashira. Urakibuka kubyina no kuririmba? Dusigire igisigo wampaye inshongo rishize ubwoba, wampaye muramusanga turi nyagisenga, yaduhaye amahoro meza, yaduhaye girinka mu Rwanda, yaduhaye amata yo kunywa. Kera twabikorwaga ngo umutware araje bari abatware badukubita inkoni, none uradukubita isoro y'amata, uradukubita ibyatsi byiza, twabonye mbega Mana ishobora byose, urukundo wadukunze, Imana izangire ukomeze idukundire.